ACP. Oya, ACP nijo ngaha mu Gatumba. ACP ni ngaha mu Gatumba. Bakunzi ba Buja News, uno munsi twagende muri zone Gatumba. Uko mubibona inyuma yacu hari abanyeshuri benshi, hari abana benshi. Murabizi yuko kwisi muri Afrika turahimbaza umunsi wahariwe abana. Iyo munsi wabaye le 16 yego cyose aho byahimbare kuri niveau national byahimbarijwe mu ntara ya Ngozi. Ariko no munsi hari shirahamwe ryashimye gushika muri zone Gatumba kugira ngo babaze abana bibabigishe ico bita uwo munsi wahariwe umwana umunya Afrika. No munsi ngeso rya 200 turi mu Gatumba nicamo gitwa Action contre la pauvreté mu kinofunfo cyo kubati ACP. Ndio tubona ringa inyuma riko riratiramisha abana mu kubabaza ibibazo bitandukanye aho bako barigisha umwana iyo intango canke inkomoko ryo tariki ya 16 juin umunsi bayimariza ko munsi wahariwe umwana umunya Afrika iyo ryaje rikomoka iyo ryazananye niyo muntu bararizanye gumana natwe kugira ngo muraba neza ingene birori by'uno munsi biko biragenda aho itabwe abana benshi cyane abana bari mu mashuri mato arimo n'abari mu mashuri yisumbuye amashuri nka menshi no mu Gatumba akaba yaserukiwe aho muri hose bakunze Buja News mugira share utagira subscribe na musako yishira kugira ngo umurongo ibiganiro byinshi kandi vyiza bigezweho. Banyakubahwa mugize komite nshingwa bikorwa yishirahamwe ryo kurwanya ubukene Action contre la pauvreté risanzwe rifise icicaro aha mu Gatumba. Nyakubahwa urongoye ishirahamwe ALD ukaba uri umutumire wacu bashinga ntahe bagabo bapfasoni gwaruka umumo wese mu cyubahiro ciwe tugira amahoro n'agateka k'abana. Kwizina ry'ishirahamwe Action contre la pauvreté no kwizina ryacu dusanzwe turongoye ni akanyamuneza ntangere uno munsi aho twishikiye aha mu Gatumba kugira ngo dusangire uyu munsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafrika hari iwacu mu Gatumba. Umunsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafrika uhimbazwa uri mwaka wose kwigenekerezo rya 16 ruheshi. Ni umwanya wo kwibuka ivyashikiye abana bo muri Soweto aho ni mu gihugu cya Afrika y'Epfo hari mu mwaka w'1976 aho bishwe bariko barasaba uburenganzira bwabo bwo kwiga. Naho bishwe naho bapfuye amajwi yabo ntiyigeze apfa n'ubu aracumvikana. Uyu munsi rero suwo kwibuka gusa ni umwanya wo guhimbaza ubuzima uburenganzira n'akamaro k'umwana wese. Namwe bana muri ngaha turi kumwe namwe tubahimbaza muri bwo butunzi Uburundi na Afrika vyironkera mufise ico muzofasha ejo haza. Turashimiye kandi bimwe bivuye ku mutima ishirahamwe New Africa Fund byashoboye kutufasha kugira ngo uyu munsi mukuru tuwukore. Umunsi mukuru ku mwana wese w'umunyafrika ni harambe. Umunsi w'umwana w'umunyafrika ni harambe abana bo mu Gatumba. Imana ibahezagire. Umunsi w'umwana w'umunyafrika uhimbazwa ryari? Reka tuhere kuri uyu Kadogo. Uyu Kadogo naza aha vuga izina ryawe n'ishuri wigamwo. Yitwa Minani Dani Keriem. Nimuhore naraheza kwishura. Yitwa Minani Dani Keriem.
wiga ku ishuri rihe? kujya mbere. Ishuri rya mbere mu mwaka wa kangahe? wa 225. Umwaka wigamwe ni wa kangahe? wa kabiri. Mu mwaka wa kabiri. Ni ryari uwo munsi uhimbazwa igenekerezo rya kangahe? 225. Le 16 juin 2025. z'ukwa gatandatu kandi murazi ko bari babivuze. Uwa mbere arose amakaye n'ikaramu. Ni honorable maître Samanda Jean nkaba ndongoye ishirahamwe Action contre la pauvreté risanzwe rifise icicaro aha mu Gatumba. Uno munsi twasanze hano kuri zone ya Gatumba muko murakuranya abana mubabaza ibibazo ndetse mu bantu bushinga butandukanye. Kuki ico cyimviro cabajemwe? Iki cyumviro c'uno munsi aho twari turamutse duhimbaza umwaka wahariwe umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka. Ntitwashoboye kubikora kuri iyo tariki ariko twabishatse kubikora uno munsi kuko abana bahejeje ibibazo byo mu mashuri kwari kugira ngo dusabikanye tuyage kubijanye n'uwo munsi mukuru wahariwe abana b'abanyafrika tubibutsa uburenganzira bwaharaniwe n'abo bana ico gihe bishwe mu gihugu ca Afrika y'Epfo Soweto hari mu mwaka w'1976 aho baharanira uburenganzira bwabo bwo kwiga. Kuki muhise zone Gatumba? Twahisemwo zone Gatumba ubwa mbere ishirahamwe ryacu risanzwe rifise icicaro aha mu Gatumba nico gituma twashimye yuko uyu munsi mukuru tusangira n'abana bo mu Gatumba. Mwiza ko abana bo mu Gatumba nka bose bashikiriwe canke mwisunze iki abo mwahaye ubwo bushimwe? Kubera tutari dufise uburyo bukwiye bwo kuha abana bose bo mu Gatumba nico gituma twashatse gukoresha ubushimwe biciye mu bibazo kugira ngo utoye ikibazo aronke agashimwe kajanye n'uyu munsi mukuru. Abana no munsi bungutse iki? Ico bungutse murabona yuko mu bibazo twabajije harimo ibibazo batashobora gutorera inyishu no kuvuga batari bazi ibijanye n'agateka kazina ku mwana batazi ibijanye n'uyu munsi mukuru. Ivyo bibazo rero bitandukanye byashoboye kubungura ubumenyi kugira ngo nabo bejo canke ijya yejo bazomenye koko tuyu munsi mukuru hariwe umwana w'umunyafrika waje hageze. Hanyuma mwebwe nka ACP canke Action contre la pauvreté nihe avantage ibatuma utegura ibintu nka bene ibi? Ibituma dutegura ibintu nk'ibi kuko ubwa mbere ho n'umunsi mukuru w'umwana w'umunyafrika kandi natwe dusanzwe dukorana n'abana duharanira agateka k'abana. Iyo rero duharanira agateka k'abana umunsi mukuru nk'uwo nitworeka kuwuhimbaza turi kumwe n'abana. None ko muri bakenya muri ACP mugano ko nyene canke hari abandi atashoboye kuboneka uno munsi? Uno munsi muri ACP ntihaje bose, haje abaserukira abandi, haje bamwe mu baserukira abandi kuko abanyonyi bose ntiboca baza muri iki gikorwa. Hariho abaserukira abandi mbese n'abakozi tuba dukorana mbere n'ayandi mashirahamwe akorera ngaha mu Gatumba. Mwabonye nk'ishirahamwe ALD riserukiwe n'umushinga ntahe nta mavyariro Jamertus kwari kugira ngo dusabikanye ubwo bumenyi kugira ngo ntitugigungire ko ico gikorwa twenyene ariko tusabikanye n'ayandi mashirahamwe akorera ngaha mu Gatumba. Jewe nitwa Ntamavyaro Jean Bertus aba ari jewe ndongoye ishirahamwe bita Action Lumière pour le développement et la démocratie. Ego twari kumwe nabo kubera
amashyirahamwe akorera ngaha muri zone yacu ya Gatumba canke mu Burundi turakunda gukorera ibikorwa hamwe kugira muri bwa bumwe tuba dushaka yuko n'abandi bariko barabibona ko babona yuko icyo turiko turigisha natwebwe tuba turiko turabikurikiza. Ego twabishimye cyane kubera intumbero yabo n'iyiwacu zirasa. Twese dukorera kuri icyo gisata cy'abana naho ibindi bisata biriho ariko icyo gisata tugihurirako. Umanya tugihurirako rero urumva ko kabara karyo keza ko kugira dukorera igikorwa hamwe ciza citeka kubera bavuga bati ubugirigiri bugira babiri. Muri ARD mufise ihangiririye? ARD dufise ihangiro ryo guteza imbere umwana na cyane cyane mu bijyanye n'inyigisho, indero nziza, indero runtu no kumufasha kumuvyura, na cyane cyane hariho igihe usanga umwana yadehukiwe hanyuma umuntu akamuha inyigisho n'impanuro zo kugira asubire ku ishuri kubera ishuri ari ryo Burundi bw'ejo burya, kubera bavuga bati nka rwa ruririmbo wa muririmbyi yavuga ati mbega ni wabutize ejo uzoba chef de zone wande, uzoba mwigisha wande. Ni muri iyo ntumbero. Uno munsi umwana yumvise ARD atahura iki? Umwana yumvise ARD natahure yuko ari ishirahamwe rijejwe guharanira agateka kabo kugira ngo umwana we Burundi bw'ejo azosubire adukorere mu ngoro. Ejo nitwamara kuhava wa mwana azoza avuga ati narumvise ARD yuko iharanira agateka k'abana ko nanje nisununuye reka nce ngenda gufasha nanje nze ndaharanira agateka k'abandi nabo bavutse inyuma zanje kugira bakure bashike mu bigero. Action contre la pauvreté tuyisanze mu bintu by'abana kubera iki iri mu bintu by'abana? Iri mu bintu by'abana navuze ko mu migambi yacu dushira imbere ubwa mbere dushira imbere agateka kazi na mwana kandi gafatiye ku ndero, no kuvuga kwigisha abana nivyo dushigikira, nivyo dushira imbere, na nico gituma rero no munsi mwabaye twakumwe n'abana tubazaniye mu byo twabahaye n'ibikoresho bizotuma mu mwaka uza bashobora gutangura amashuri bafise ibikoresho byo gutanguza ishuri naho bitaba bikwiye, ariko turafashanya. Abavyeyi bazokongereza nk'umwana yatahanye ishakoshi, urumva ko mu mwaka uza umwana atazosubira, umuvyeyi atazosubira kumugurira ishakoshi. Umwana yaronse amakaye sans feuille, yamakaye y'impapuro 100, murumva yuko ico tuba twagikuyemwo no kugira ngo dufashanye twebwe mu ishirahamwe ryacu n'abavyeyi, kuko umwana niwe kazoza ku Burundi kejo.